uno munsi harategekanijwe cyane rero tombora iza guhuza iyi gikombe ca Copa del Rey. Itombora rero iza guhuza imigwi ingahe? Imigwi 8 izokina kimwe ca kane ca Copa del Rey. Iyo migwi rero yashoboye kurengana, hariyo imigwi ya Valence, Getafe, Leganés, FC Barcelona, Real Madrid, Osasuna, Real Sociedad hamwe na Atletico Madrid. Izo rero iyo tombora ikaza kuba igihe cy'isaha indwi, igihe cy'isaha ndwi. Reka ndaza kuraba neza amasaha ino tombora ibera ko atari igihe cy'isaha ndwi, ni igihe cy'isaha 8 mu kanya ndabimenya. Inkino zizaca zitangura gukinwa rero ku magenekezo ya 4 na 6 ukwezi kwa kabiri, kuvuga mu kiringo c'indwi nka 3 zino nkino rero zikaba zizoca zitangura. Ino tombora mwibuke ko ishobora gusiga iyindi klasiko, biba bishoboka cyane, ariko reka turinde ko biza kugenda. Bo batanguye kare, ni byiza ko ino migwi itangura kuri ino migwi yindi, ako twarabonye nka Getafe kwidashobora koroha ahantu abari Atletico Madrid hashobora kuva urukino ruryoshe. Mu kanya turaza kuraba rero iyo tombora ukuntu iza gusiga ibintu bimeze. Mu yandi makuru rero, umumenyereza yitwa Diego Martinez, uno n'umumenyereza wa Las Palmas yaraye ihuye na Real Madrid. Yabwiye abanyamakuru ati, banyamakuru dukunda kandi twubaha, ko nama numva musemerera muvuga ngo Mbappe ari mu bihe bibi. Ibihe bibi bya Mbappe muvuga ni ibi nabonye twebwe twibonera ko nka Las Palmas. Kibaza ndababajije nubwo nari umumenyesha makuru, namwebwe muje mu mwanya mu nyishuri. Mugihe Mbappe yagiye mu bihe byiza bisumba ibyo nabonye, azoba ameze gute? Ko ari mwe mwama mushimangira mu kuvuga ngo Mbappe waracari mu bihe bibi. Uno mumenyereza rero akaba yikuguye cyane. Uno mu Faransa Kylian Mbappe yashoboye gutsinda ibitsindo 2. Umugwi wa Las Palmas yitwaye neza cyane, yababereye ihwa rihanda nabi kabisa rikababaza. Uno mugwi wa Las Palmas avuga ati, genda mwebwe muvuga ko ari mu bihe bibi, mugabo genda mubonye nambonye. Umumenyereza rero Diego Martinez akaba yikugura. Uno mu Faransa kubwanja ahubwo ari mu bihe byiza cyane. Inyuma ya Clasico gato yaragaragaza ko ari mu bihe byiza, ariko ibihe byiwe byiza vyagiye kugaragara neza ubwo Real Madrid yari imbere ya FC Barcelona, iri kiracugwa bufundi na buhoro, icurangizwa, ifatwa nabi. Mugane wa yamvuga ngo ikubitwa rubozo, ariko ukaraba muri Real Madrid yose ukabonamwe umuntu yitwa Kylian Mbappe, ndetse we yatangwa kugaragaza ubwiza bwe kuva ku munota wa 5 na FC Barcelona itararonka kimwe muri vya bitsindo 5 yahavuye ironka. Kylian Mbappe rero numwe mu bakinyi ubona yuko integration yiwe muri Real Madrid yamaze kuba reisi, n'umukinyi yamaze kuwinjira neza, kuza yamaze gutorana na ekipe ya Real Madrid. Nivyo muri Real Madrid bashaka kugira ibibazo rusangi by'uburyo urukino rwabagoye, ariko kuri Kylian Mbappe nta hatandukaniye n'abandi, ndetse atangwe kugaragaza ko ari umwe mu bakinyi baba leader technique mu kibuga hagati, ko ari we muyobozi wa Real Madrid. Biragoye cyane ko umukunzi wa Real Madrid adashobora kwiyumvira umukinyi Mbappe nk'umukiza mu rukino rwari go gose abo bagiye gukina, muzigiye gukurikira bivanye n'ibyo Mbappe amazi imisi akorera uno mugwi wa Real Madrid. N'umukinyi ubona mu rukino, n'umukinyi ubona agorana, n'umukinyi ubona aronderera abandi, n'umukinyi nyimba ushobora kuvuga ibihe byiza by'umukinyi mu kibuga. Mbappe ariko agaragaza kuba ari mu bihe byiwe byiza, ariko agaragaza kuba Mbappe Real Madrid yaguze ikeneye, imubonamwo kuba umukinyi mwiza mu bakinyi beza babaho kwisi. Nibyo championa iracari kure gato, ariko kandi muri Champions League haracari byinshi byo gukinira. Real Madrid iracamuzeye ko byinshi. Ibyo
Real Madrid ishobora gushika ko muri no sezo byose hazoba harimwo ukuboko kwa Mbappe kubitanguye kugaragara. Las Palmas rero bakaba bashowe kwitsinda. Twaza kugaruka nitwagera mu by'amashampiyona kuntu yagenze, ariko uno mu Faransa kabisa nyimba hari umuntu yamuvuze nabi umutima wiwe uri kuramwagiriza ati Mbappe wavuze wamwihenze ko ibintu byinshi cyane. Ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi, byo mu karere, muri Afrika, muri Espagne no mu Bufaransa iwabo, nta na kimwe cyo kubwira yuko kitageze ahantu gikritika intango ya Kylian Mbappe mu mugwi wa Real Madrid. Ariko ururimi rwakoresheje amajambo kritika Mbappe uno musi n'ururimi ruri kororagogwa cyane no kuronka akanenge na kamwe kuri uno mukinyi parapor ibintu ariko arakora. Mbappe rero petit à petit nivyo ashobora kudashika na Real Madrid kugutwa Champions League nkuko bayitwaye batamufise mu mwaka weze, kuko Champions League ntitwagwa imisi yose canke ntitwagwa kuko wewe uvyumviri Madrid n'umwami wa Champions League mugabo nayo nyene hari imyaka nayo bitayigendera neza cyane ko tubona iri kiritwara ukutariko mu Champions League. Aho uraba Madrid mu migwi 8 maze kujya amanota meza mu Champions League ukayiburamwo, ukaraba no mu migwi wongeye ko n'iyindi nk'itanu 6 na 10 ukayiburamwo. Ariko ni ibintu Madrid ishobora guhindura, ariko kandi ni nkuko urugendo rwabo mu Champions League rushobora kugira aho rugarukiye. Ni ibintu bisanzwe umupira w'amaguru, ariko biragaragara yuko Kylian Mbappe wewe ibyo Madrid byose ishobora gushikako azoba bise ko uruhara rudasanzwe no mukinya atanguye kuba umunyabitsindo byinshi. Nico ge bamukritika wanashima yamye ari umukinyi nko muri Real Madrid ho yari umukinyi mubeza Real Madrid ifise. Mukanya reka tuze tubandanya n'ayandi makuru ariko aravugwa inyuma ya za championnat zaraye zirangiye mu bihugu bitandukanye. Mu mugwi wa FC Barcelona rero buriya ikibuga kitwereka bimwe, ibiharuro bikatwereka ikindi. Muri sezo zibiri ziheruka za FC Barcelona nimwe turimwo Hans Flick ari kure cyane yaho Barcelona yarigeze kuri no journée. Nukuvuga muri sezo zibiri ziheruka yitarimwo Barcelona ifise amanota menshi kurusha ayo Flick afise ubu igihe Barcelona bien sûr yande ya Xavi. Muri sezo ya 2022-2023 sezo FC Barcelona bavuye banatwaramwo igikombe ca La Liga. Barcelona kuri journée nk'iyi bari bafise amanota 53. Mu gihe uno musi Hans Flick kuri journée nk'iyi afise amanota 39. Amanota 18 yose Xavi yamusumbye. Mu mwaka uheze aho Xavi byitwa ko yari afise saison mbi kandi yahavuye azira akanirukanirwa, kuri journée nk'iyi umwanya nk'uyu yari afise amanota 48. Mu gihe muri no saison kuri journée nk'iyi Hans Flick agifise amanota 39 yonyene. Abantu benshi baba babona Barcelona y'iki gihe imeze neza kurusha, ariko urumva ko biharuro muri La Liga bitameze neza. Nikimenya Real Madrid imaze kubasigamwa amanota 7, turaza kubibona mu gihe tuzoba twashitse mu makuru yo mu y'ivyaranze amashampiyona mu ntera zinondwi. Ibi rero bikagaragaza yuko FC Barcelona n'ugwaruka rwabo byukuri ari nkino bashiramwe ingufu nyinshi cyane, n'izindi nkino basa no kumengo ntibashiramwe ingufu. Akarorero ni ino Super Coupe batsinze Real Madrid ibitsindo 5-1, ariko kandi rikaba ryari rigize kabiri mu mezi 3 batsinze Real Madrid ibitsindo byinshi. Mu mezi 3 bayitsinze ibitsindo 4, ariko waje kuranka inkino zikurikira inyuma yaho Barcelona biheje kwitwara uko ugasanga batakaza amanota menshi inyuma y'imigwi mito
imwe bokabaye ariyo iriko irabaserva amanota abafasha kwitwara neza ku rutonde rwa champion. FC Barcelona rero kabona ko bagira ishaka, runo gwaruka gwabo rumaze kuba rugira ishaka ryinshi ryo kwitwara neza, concentration bagira bakena n'imigwi ikomeye kuko baratsinze FC Barcelona, baratsinze Real Madrid kabiri, batsinda Bayern bayibabaza, ariko kandi ukaraba ino concentration ntibaramenya kuyikoresha muri importance yo kuvuga ngo Getafe na Real Madrid zose tuzitsinze dutwara amanota 3. Rero iyo upermeta gutakaza ya concentration ukina n'imigwi mito utakaza amanota menshi mu buryo utiteze. Real Madrid yatsinzwe na Barcelona, ariko no muzi muri championnat kuko Real Madrid yoyo face yizi equipe ntono iyegeranya amanota menshi, bisanga by'ukuri bariko barasiga FC Barcelona, kandi yoyo yirigwirira ngo twabatsinze 4 tubatsinda na 5 kuri kimwe. Ejo nako nyagada boss John nambwira ati nka match ya Las Palmas yewe nabonye bakoze byose, ariko urabonamwo ati mbona baragerageje bishoboka, bambe match ya Getafe bakoze bishoboka byose bishoboka babura amanota 3, ariko jewe ndabona barakina mugabo harakantu ka determination, hari ubwitange FC Barcelona badakoresha urukino kurundi iyo bakina n'iyimigwi mito ugasanga bariko bapermeta. Iyo wabonye FC Barcelona imbere ya Real Madrid bikuri biragoye, turavuga ngo ivyo mupira canke iki muga nayo nyene urabona hari ico yatanze kina na Real Madrid itabira iriko irakoresha mu gutanga ngo ironka amanota face y'imigwi mito. FC Barcelona rero ni bimwe mu bintu biranga equipe zitaragira experience ikomeye cyane cyane imigwi biya ikiriko iriyubaka, imigwi ifisemwe abajene benshi umumenyereza mushasha bakasado nk'iyo experience ntaho bayize batandukanye nuko bakamavinga bamaze nk'imyaka 4 buri mwaka batwara igikombe mu bikombe bitandukanye. Donc iyo esprit y'ukuntu batwara igikombe, y'ukuntu witwara ku rukino rumwe kurundi kugira ngo ugere ku ntambwe yaho utwara igikombe, ona Real Madrid bayirusha FC Barcelona kuko FC Barcelona ni nziza iragaragaza ubwiza mugabo hari ahantu itikora iyo iri kikina inkino yibaza ko ari nto, ariko nta rukino ruba bamaze kuronka icigwa cuko atarukino ruto. Twaza kubigaruka ko rero mu buryo bashoboye gutakaza urukino rwa Getafe gwashoboye rero gutuma abantu bavuga bati ariko iyi ni FC Barcelona yaheruka guhohotera icura bufune na buhoro umugwi wa Real Madrid ubuheruka. Umugwi wa Real Madrid rero nkuko mwabibonye ku munsi w'ejo baronse penalty, Ancelotti yamaze gushiraho urutonde gukuntu abakinyi biwe bazohora batera penalty. Iyo Vinicius adahari penalty izotegwa na Kylian Mbappe, ari byo byabaye no ku mugoroba w'ejo, ariko nimero 1 mu batera penalty muri Real Madrid no witwa Vinicius Junior, ono munya Brazil niwe ahabwa ububasha n'umumenyereza mukuru wa Real Madrid kuba penalty bonetse ariwe ayitera ubwa mbere. Ko mari suspendi nkuko ashobora kuba mu mvune canke bamuruhuriye igihe cyose atari mu rukino, penalty ya Real Madrid kaboneka izoca itegwa no witwa Kylian Mbappe, niwe rero umukinyi azoba aronka penalty. Mugihe abo babiri badahari penalty iba ishikiriye uwitwa Jude Bellingham, niwe mukinyi rero acatera penalty ubugira gatatu. Nubwo rutonde rero rwashizweho n'umumenyereza Carlo Ancelotti uwo batazira lo mystère. Umugwi wa Manchester United, umugwi rero wa Alan Magol, umugwi wa Ajax ndamuramutse cyane, numwe mu bakunzi ba Manchester United ba kera gose, akabandi ni bande umugwi wa Alonso bien sûr,
abakunzi ba Manchester United mwese aho muri ba Chicharito nawe no mukunzi wa Manchester United akomeye, abitwa ba Malik Malik yateye intambwe ndetse yukuba tumukeze cyane muri weekend kuba yashoboye gusinya imbere y'amategeko kuba agiye kubakana n'umwe mu babigeme yakunze kurusha abandi bakobwa bose yabonye mu buzima bwiwe. Malik rero umwe wakunze ba Manchester United nawe turamuramukije, turamutsa Chicharito, Alan Mabao canke Alan Magon bose Manchester United. Ariko rero mugani w'umwami w'amasambusa, ariko rero ibiye Manchester United irimwo si byiza nta nabukebuke. Inyuma yaho Manchester United itsindiwe na Brighton yagumye ku mwanya wa 13. Manchester United nk'iyindi migwi yose numwe mu migwi ugira abafatanya bikogwa benshi. Inyuma rero yaho Manchester itsindiwe, abafatanya bikogwa ba Manchester United bandikiye uburongozi bwayo bawubwira bati sawa turabona yuko ibintu bitanguye kuba bibi cyane muri Manchester United, ariko turabasavye mugerageze ntibibandanye biba bibi ku rugero biriko. Ana mashirahamwe rero y'abafatanya bikogwa na Manchester United yababwiye ati ntimugire ijo muzotubaza tuzohagarika amasezerano mu gihe Manchester United ishobora gukoroka kino cicaro ca mbere ca Premier League. Tinidushobora kwihanganira Manchester United ikina Championship cicaro ca kabiri ca hariya muri mu Bwongereza. Ibi bintu kabisa mutubabarire mugashika mu cicaro ca kabiri we namwe bizoba bihagaze. Bakunze ba Manchester rero namwe mwiyakiriye gute kuzokwitanga mu gice ca kabiri mu cicaro ca kabiri ko tubona bitanguye kuba binashoboka. Rero Manchester urusha amanota 10 yonyene umugwi uri muri zone rouge. Umva ubu byoroshe guharura amanota Manchester irusha abari muri zone rouge kurusha abarusha amanota atandukanya Manchester n'abari imbere yayo harimo izo za Big Four n'ibindi. Rero nuko biba bimeze ku ruhande rwa Manchester United, sibihe byiza nta nabukebuke mumenyeza Muri aramaze kwerekana ibintu bimwe biba biri positive. Ejo bundi aheruka gutsinda umugwi wa Manchester City, yaratsinze yanganije n'umugwi wa Liverpool, yashoboye gukuramwe umugwi wa Arsenal mu gikombe ca FA. Ibyo rero ni bimwe mu bintu biba biri positive mu mugwi wa Manchester United, ariko mu championnat hoho haba harimo twinshi tukirimwo utunenge tutari duke.